uzosanga kiya cororwa kubera naka camunaniye korora canke wanashima camunaniye kubera igihe yabuze ivyo akigaburira yabuze iki kiya cororwa uzokigura amafaranga makeya ucugenda ucondagure ukigaburire neza mu mezi 3 canke amezi 2 uzosanga cagwijije amafaranga a multiple de 2 ou plus. C'est très important. Hariho twayazi yo business ayikora agagenda naho yo kwigira mu isoko akaraba gusa iki cyo gitungwa kitagwaye hanyuma akagenda akacorora azogisubiza mu isoko mu mezi 3 cyangwa mu mezi 2 ico gitungwa bamuha nka double y'amafaranga. Niyi nindi business ndaguhereje igira kabiri nabemereye ibintu bibiri ariko kubera muri inshuti zawe to ku business ataco mudakora kugira mu ikurikirane niyo mpamvu nshishima kubabwira n'ikindi cya gatatu gihambaye cyane gose c'uburimyi ariko ico kirimo kitarimo mu gihugu c'u Burundi ni kirimo bita vanille. Vanille ni kirimo gikunzwe cyane